nta muntu yarakwiye kwiyemera nsanga tadukwiye gucisha make kuko iteka turapfa iteka turapfa buri gihe twumva ngo tugiye gusinzira tuba dupfuye jensare nkaho umenga ikibanza c'ukuba mbere ndasiko ndagifise ntabwo umuntu agomba kumpa award kugira ngo angaragarize my value. I already know my value. No. Which means rero ukuntu ni class je nikora ibintu byo azi umuntu je mpanganye nawe ni jewe kuko je ntabwo mfana the first mfana the best. Bavuze bati abakinyi ba filme beza bavuze top 10 uwo muntu abivuga ninde I'm the best. Ufite je mba numva shaka kuba umuhinga kuruta kuba wa mbere kuko wa mbere ashigwaho n'abantu mwandi majambo nta wa mbere abaho. Ubundi rero Ngabo si umukinyi wa filme Ngabo si umukinyi wa filme oya ariko atuma abakinyi ba filme baba ba mbere. Sinzi ganja muri competition. Uri coach, uri mu director, uri mu editor, utanga ubumenyi byumvikana ko vyanka vyakunda. Bino bintu vya cinema ubifise bw'umumenyi buhagije. Uyu mwaka uheze yuza kuba ufise yindi festival atari rya yabaye akaba ari uza gufatira nyuma nk'umuntu atanga ibihembo. Ninde mukinyi w'umwaka mu bagabo wari guha award? Na noma. Okay, Diko reka mbanze highlighting ikintu. Okay. Uvuze akantu k'ubumenyi. Bagenzi banje dukora umwuga umwe. None umwuga urakeneye ubumenyi. Ntabwo ari kibazo cyo kuba ufise ingabirano gusa. Kandi iyo ubwiye abantu ubumenyi babifata nk'ubwirasi. Ariko niko kuri. Ufite urabona nk'abantu bazana amafilme muri competition. Je tumana agomba kwigisha kano kantu. Bantu muri ko murakora movies. Wanashanda kubwiza ukuri. Urana umuhinga nemera. Sana kabisa. Bene mama dukora n'umwuga nk'ibi bintu bibiri genda mukore de kwintu shitwa les films commerciaux mwige sur ce que c'est un film commercial uce wiga sur ce que c'est un film artistique uzoca ucahura ko batigeze bakurenganya na rimwe ahubwo warirenganije mu kwizera ko wowe uri umustar or umustar kuri social media ariko muri festival ntibaraba umustar ntibanakuzi d'ailleurs kensha umuntu arakunda guharira ariko ari kibazo c'ubumenyi bukafise muvi ngomba gukora vuba ebana byanke bikundi itagiye kuri Canal Plus izoja kuri Amazon Prime ntuzenya Amazon Prime canke yigire kuri Raba Movies kwana mudahiga kuba bambere kwana muhiga kuba beza ni mwige mube the best bira bintu n'amafuti bira ntibaho muri cinema nko muri Hollywood nta hantu uzi ngo lancement ya film nawe futa mu mutwe iki kintu ufise cinema ntibayikina cinema ni domaine lancement ni kuye no kubaho kuko ntibaho muri cinema lancement ntibaho habaho ikintu cyitwa film premiering les premières d'un film je uyu mbwiye ngo nze muri lancement hari gihe nyene mba numva ntokubwira ariko nta kundi tu YouTube yarabasajije menga sidandarizo YouTube gutuma umustar igutuma wamamara kuko kwamamara kubusa biroroshe kwamamara cyane atamahera dufise kuko ibikorwa byacu bitagugwa duhita turonka views nyinshi ariko ataco zitwinjirije uri umustar ntibagukunda tugiye kuraba rero ko bazori amahera ngo barabe filme yawe kuko bashobora kuba bagukunda ko baziraba kubusa nawe uravyutse ngo baranyemera uravyutse taxi uravyutse bisi ntukiyinjiramwo ngo barakwemera urabyutse ngo ebana baraza kumbona ngo sino banyiterambira kwiteza abafana ubuzima buragiye burakuzimbye burakuruhije ngo barakwemera ndacashaka icatuma imisi komeza kwicuma ni nayo mpamvu ituma kungwa nyaru kwivuna movies ndacaguha umwe wumva ndacaguha inyandiko ndacandika yuhu Diko Entertainment. Hello everybody, everyone. Nibaza yuko mumeze neza aho muherereye ku mpande zine z'isi. Natwe ibintu ni munangi ibintu bimeze neza utangiye wumva dutangura uko nuko tuba twamaze kubona yuko kabisa there is something new. Umuntu mwarekaranye umwanya munini aba yahageze sinzi uburyo nza kumwakira no munsi ariko muracari kumwe na Diko Entertainment mu kazi kayo uwo muri kumwe ni Ndikuriyo Leonce the son by Dr. Vlove aka Diko aka the ambassador today I got my boy
yitwa Iradukunda Libat, ushatse umwite Solo The Hero, ushatse umwite The Lily Fighterman cyangwa The Movie Machine. Kaka machine gafyatura amafilms. Niko twakiriye uno munsi. Welcome brother. Thank you so much Doctor of Love. Nanje mwintu mvuze mba numvise mwako gusa. Buri gihe mbize ubwoba yuko mu mazina yanje akakantu zo kukagaruka. Akantu se mwana tugunagahereko sije. Ubwo buvura barakira. Bari ibintu reka kubinkorera ku munota wa mbere kugera ku 60 byo hava bikora. Ndashaka kumbwira umuntu wavuye. Umuntu aravuye. Mbabona baremba kuruta. Abanyituye. Oya bariko barakira kubwisha ahubwo kubera ko mvura ibihumbi n'ibihumbi simenya ngo wakize ni naka kuvura benshi bagaruka gushinga intahe ngo bambwire ubwo bapfuye. Ayo mugabo niwe nakiriye ashatsara natwenza yihoreye. Umeze sediko umeze neza umeze neza kubisa. Yes uba ari undi munsi udasanzwe kuko narinda gukumbuye mwizina ry'abantu benshi badukurikirana bari banagukumbuye ndanakunze uburyo uba winjiye neza wa mugabo we hagusaza uriyubura habura gato ngungane n'umukobwa wawe. Oya ikintu gihari umboneko. Oya ubusaza urantelefona buri munsi nje ntafata phone. Bura telefone ukanga ubusaza bukomeza budu telefone arana iyo umunsi uheze burya habara apere y'ubusazi kubwiye ngo zina makuru ndiko ndakwegera. Wow rero uhise gufata ushitse mu gufata iyo apere murajana tu. Ako harabamesha rero bahita ariko nibaza impamvu katagufata mu gihe uri umwe mu bantu baguma bara mu machine urumwe mu bantu ushobora kumara amasaha 72 utanaryamye. Ivyo bintu abantu babe bamwe umwanya munini ari uburyo n'ubusaza ngo baravye nabi bubataka kizimbabwe niko nkunda rimwe na rimwe wikorera ko gute ufise ibishinge witera agafite ubufite bari kenshi bigenda gute kugira ugume sinzi nimba ariko arebana kabisa ibintu bihari tuwe tubivuga ubandanye looking somehow young. Forever young. Forever young. Oni Jay-Z. Hari flow aririmba muri Forever Young cyandakaza ko avuga ngo ngo are you gonna best or not? Are you gonna best the bomb or not? Nukuvuga ngo ni ikibazo c'amahitamo, Kujya gustayinga young the board ntabwo ari physically. It's first your mind. A young mind influences the body to stay young. You see? Wow. So which means jewe lifestyle yanje since ntabwo ngwana navyo ntabwo ngwana n'ivyo bintu ahubwo mfise lifestyle yanje ko nzi ofete nzi ko nkora cyane je nzi ko nkora cyane pe je ndavyiziko cause wowe uranzi kuri side yakazi cyane uretse kuba kuri tele n'amajoro yanje kenshi abari surcharge. Uyu muntu ashobora no kuguhamagara imisi 5 kandi ari umuntu wawe hagufi telefone utayita bamufatira umusaza twateranye ngo je ufite ndakora ku buryo ntamenya n'ibica social media. Je diko honestly gira nakivuge mu buryo bugaragara je ubundi nta nibiganiro ndaho je ibintu bica social media ntavyo menya. Uyu mutipe wawe no ambwiye behind the camera ngo urumva ngo wa muntu yarazi ngo ndamuzi iyo nkuru ngo ndayizi maybe ngirangizwe abantu bose ngo mirongo n'uwundi wa 100 ibintu ngene ibi. Oya ngivyo ntavyo menya ndabimenyera hese je social media is not my thing ntabwo ari ikintu canje. Rero umva nshatse kuvuga ko je mba ndi deep cyane mu byo je ngomba gukora. Rero uko nzi ko nkora cyane burya mfise n'umwanya munini wo kuruhuka. Daruhuka gose daruhuka cyane cause I have 4 things that are very main cyangwa priorities. Hari akazi icyo nta kigasimbura agacaza 2 my family. So whenever the job is done it's time to enjoy. I enjoy with my family, my friends, ibintu mwene ivyo. Kigira gatatu ndasoma cyane. Wow. So I take books, documentaries. Je ujya umbajije amakuru aca kuri social media hano nayo menye ariko wombaza amakuru
manini ndavuge nk'ibi bintu ama award ama festival muri America ama festival ku rwego pan-africain aba directors bakomeye ama biography y'abakinyi bakomeye ukambaza ama documentaire y'ibintu biri politique za Los Angeles ibintu mwe n'ivyo ivya LA ndabizi cyane ndabizi miriro yose mba ndayibona cyane kubaza ivy'amarobo ashaka gusimbura ingufu za microchip aho tuba twagiye kwa Elon Musk mba ndamufise cyane ubuhari cyane numbaza ibintu vya transgender mba mpari numbaza biriya bintu niho mba ndi ako kumbaza ngo social media ngo nakaya postinze ngo nakayavuze siho ndi rero je nshafata umwanya munini nyawo kuri mu bwonko bwanje nkawuha ibintu bituma mbako byubaka ubwonko bwanje kuruta kubusambura abitegera aho mba ndiko ndaruhuka hobby zanje rero ngaho muri ivyo bintu mba ndiko ndiruhuka yego for ne urakizi mwana ni tizi can I guess ni sport ubona yuko n'amaboko akomeza kuduga umunsi ku munsi kareka sport si amaboko gusa genda rankibonera amaboko imara uko ndayanyotewe abankibonera ico ni kimwe mu bigaragara ariko je nkora sport muri rusange nkora taekwondo nkora kickboxing nkakora judo nkakora kind of box nkakora taekwondo hama mu nyuma nkacanja gukora gym kugira ngo preparing my muscles ibindi byose ibyo rero nivyo biza bigatuma lifestyle yiwanje nguma ndi wa muntu jewe ntabwo ndi wa muntu yakubonye nko mu myaka 10 yeza akaguma abona uri wa wundi almost usa generally sometimes akunda kwira mu mafoto nkavuga ati what the fuck is this kukonza gusanga nari ikintu menga imyaka ntigenda ariko buri ibigenda hari ama transformation amwe ariko gukura navyo biba ari vyiza ko je transformation ya mbere mba nifuza kiba mba numva nshaka gukura imbere kuruta nuko no kuri nyuma ya that's it ni muri yo ntumbero kabisa ndanatanguye n'ikiganiro nubwo cyanatanguye ntavuze ko no mugabo aberewe sinzi sentare nozo kwitabiramwe kugira uba wabikoze kabisa hasi ukabara black ibi bashobora byita izi ni sandali wa muhungu sandali ziraho zitereye aho ampara canke tiriki ayikoze numutiri kwazi beba no muri ayikoze na nuze Versace bakunda kwita ngo ni Versace Versace menga ziva USA ziva menga ni company ya USA I don't know if it is USA ariko uko biko sisa ko ari USA cyangwa Europe Versace waduga mbo indani habariyo udusocks nk'ibisanzwe waduga muri ko murabibona hejuru agapira ka black byose bimaze kubonekana yuko mu mabara ukunda ashobora kuba harimo black ndayikunda sana na white ego na white impamvu nayo narinza huko ise uzi umuntu wakubwiye black and white uzisobanura neza reza numva ya beach ya hitinze nga black and white ubundi black and white ni truth ukuri uri umuntu akubwiye ngo je vais te parler noir sur blanc buriya bavuze ko bikiza kuba ari ukuri pe black and white hama kandi black ni kara y'abakozi buriya white ni kara y'abanebwe kubera ko badashaka kubera ko batabashaka kwikorako ziko mise ndakabona ko kantu no ntabwo mvuze ari abanebwe ariko ubundi umuntu w'umukozi wa cyane ntabwo usanga mu mpuzu zibe nyinshi aramo ama white nivyo zibara ama black kuko black zikorohera ku ntugira complex yandacafuye biraza kuba visible no you are there wow ejuruho biramaze no kuvugwa no mu top 10 kuri umwe mu bagabo mu mutwe asha watumuraro utanyoye canke no abagabo hano ngo baranywa impamvu muza kwantu ko kunywa je umushatsi wawe ukamusa neza mwese umushatsi nuko bimeze cyane nkundire twinjire twihuse nari naragukenye niko novuga biboneka yuko ni muri cakiro ko tavuga bufise ibikorwa byinshi ariko dukubitaga flashback gatoya last year in 2024 wasa n'umuntu atari karaboneka cyane dusubizemwo gatoya twinjizemwo n'umwaka wabonye gute muri kariya yawe ibikorwa byari bihagaze gute no mwaka nabonye nka yin yang
tuba twaje kuri slang zikomeye. Slang iranja busa. Actually ni philosophy y'abashinwa ariko n'abakoreya baje kuyakira cyane. Okay. Muri no mu idarapo rya Korea nurirabamwo uzosangamwo hariyo akantu gacafye guca karimwe akaburungu hano muzingi guca none ucafye guca ugasanga ushiramo guca nibaza kari nayo statut nagize jewe kuri bonane donc narabonye ibintu bisa n'ibyo sinabitahura kara kantu ka kuri so yin yang bisobanura impande zibiri donc ibintu byose mu buzima bifise nibura impande zibiri hari ibyiza n'ibibi hari umweru n'ubwirabura hari ikintu cyose kirafise son oppose son revers so rero nanje 2024 yari yin yang byose byari birimwo nukuva uruhande rumwe birabaye byiza n'urundi ruhande babi ikintu reje nkora ngomba kuha hagati y'ivyo bintu bibiri ngomba kuba hagati ya yin na yang nkaba hagati muri amurongo ku buryo ibibazo biba byarabaye muri ico gihe n'inyishu zarabaye genda bibalancinga nkakuramwe ikintu ibibazo bikankuza bikanyigisha ivyiza nka celebrating so ni ku mwaka wagenze rero muri rusange hari n'amakuru utashimye gushira habona avuga yuko uno mwanya tutaba twicaranye burya umwaka uheze ngo warahaswe kugutwara nsoro ngo yarapfuye arazuka siyini yanga ngo kwitagiye abona siyini yanga se iri muri yini ya ariko nsoro tugire ngo wari wapfuye uragaruka byagenze gute n'amakuru narayaronse n'abantu nka babiri hano sinzi nimba ari bya bintu byawe byo gudapfa ibintu uvuze byagenze gute ega nawe ejo wari wapfuye oya jo mwijoro warapfuye wazuse no munsi wa gicucu nari ngize ko watubwo nta bantu bangavye ko ibitero sindabimenye ukaba uri kurirabira ko gafiri mukaraba je ntabizi dupfa buri munsi nubwo nza kukizako buriya dupfa buri munsi naco gituma mba nkunda kuba hari geje iyo ndiko ndakora meditation zanje mitasanga nta muntu yarakwiye kwiyemera misasanga tadukwiye gucisha make kukiteka turapfa iteka turapfa buri gihe twumva ngo tugiye gusinzira tuba dupfuye nyakwigendera wahoze ari perezida wa Republika y'u Burundi yigeze kuvuga ngo iburi iyo tuvyutse tuba tuzutse kuko urabona iyo sinziriye nta kintu na kimwe uba ufise cawe ibi twigira ngo dufise amazina ngo dufise what and what iyo usinziriye nta na kimwe uba ufise n'umwana ntabwo mba mufise n'umugore nkunda ntawo mba mfise rero noneho ibintu bijanye n'ico en fait ni ikintu gusa tutatahura kumwe twese ariko gupfa burya dupfa buri munsi nivyo nakomeje nakubarira wa mugabo rero upfuye muri ubwo buryo bwo gusinzira umwanya munini binanira kwikangura mbo oya nini ni ikintu cambaye ko mu buryo buri unexpected so hari ibintu rero je burya ntabashaka guhereza abantu ni ibintu by'ibibazo ibintu bipfuye gusa Imana yanyigaragarije hari ikintu ni nkuko ufate bimeze nka accident ko kugonga bisa n'ivyahuye n'ivyo to bisa n'ivyahuye n'ivyo biri muri side ya accidents ivyo rero kizimandiho kazimuhari kandi umeze neza kabisa biba ari byo gushima turacari muri wa mwaka ntabwo wabonekanye cyane mu binyamakuru kandi iboneka ko menga wari ufise byinshi byo kuvuga kubera iki kubigenza nkuko wabigenje mbo mu media rero media jewe hari ukuntu ndayifata nk'igikoresho c'ubucuruzi ntabwo ndayifata nk'ikintu cyo kuza kuvugaho ibintu byose bishikiye ibintu byose bimbaye ko ego harababihisemwo ngira ngo bibaha amahoro ariko je ubuzima bwanje manumva atari ubwo kuri social media reka ngwe nk'akarorero diko wewe turamutse tukubwiye unyene ngo kuri impuzu ego yarana mu impuzu zose wambaye nihe mpuzu yo kugora gukura yongora ni yindani hereza kuki kubera ko numva ifutsa amabanga ya numva ibanga ryanje ariho riba yego rero ibanga riba rinyegeje sivyo ikintu c'agaciro kiba kinyegejwe tegereza uburyo wambara ishati ugashiraho ipantaro ugashiraho ibindi byose ariko ukaza kwambara n'indi mpuzu indani no urabona nk'iyo mpuzu yikuyemwo yego n'ubundi ntitwokubona ako se ubundi kucyuna yambara
ukagereka kindi ni nka parashoke ni nko kurayibona yego which means je rero ibintu by'agaciro cyane kuri jewe ndabinyegeza ibintu by'agaciro ndabinyegeza buriya ni nk'ikintu no kwigisha n'abantu uwo byumva guca hari ikintu cyitwa statut izi telefone zacu zirafite ahantu bashira statut yego ibi bintu umuntu yabikoze Mark Zuckerberg ramujama burya nta posting amuze mu bira hakunyene ko reke bajama batamiza ko ama status kuko barazi ko ari ugushira ubuzima bwanyu ku karubanda nasohotse statut sibyo ndiko ndafungura ibi statut mpuye nanaka statut biriya bintu wowe uri kurakora ni nko gufata ni nko kugenda ugahagarara ku munara ahantu hari isoko ry'abantu ugahita ubereka ngo ni mu ndabi abarimwe ababikeneye n'abatabikeneye noneho abantu bakaba baragiye bakomanze kuri stati zawe batangwe kukuvuga ari bubahaye impamvu ari bubahaye inzira yo kwinjira shobora kuza guca we waguze inzu sibyo urayipostinze uravuze nahiri umusuma nawe ariko aravyumva uzi wa mujama burya ntakibaha nabonye ko yapostinze asigaye aba uwo niwe wishumurije abantu abonye no wamugane wako kantu nanye namadakiyumvira ko kabona umuntu ngo yeshere ngo nawe ngo munsi wanjyohe ngo nawe ngo tuntu nguguma wigira hano ngo ejo tuhasubire none nakubwire n'ukuri kw'abantu igihe cyose postinze ibintu bimeze nk'uguhigwa urabibona abantu ntibibashimisha ihajye niko bimeze buri ikintu gishimisha abantu diko nuko postinga nababwira ngo ndakenye abantu nuko bameze na wa muntu hari ahita avuga nti egosha arakenye yabone mbwa nugenda ukavuga ngo urumva pedero urabona nka diko we urumva umuganga w'abakobwa oya akonda kase biciyo the doctor of love ako doctor of love nse no subundi se wowe hari abahungu buryo uvura mura bavuga abantu twasimbe twazimbe se nene se ndiko n'umuganga je ndashaka kumvurira umuntu sibyo umuntu aheruka guhemukirwa mu rukundo sibyo noneho kugira ngo umuntu ashobore gusubiza umutima hamwe ashobore gusubira gutuza kumera neza yarahemukiwe yokora ikiga muganga hari akantu natekereje sibyo hari ukuntu abantu bava mu rukundo tatubijemo kubera iyo mpamvu hari abantu bava mu rukundo bagahita bakundana n'abandi bantu iyo bakundanye n'abandi bantu izo ka uramaze kuzasisa yego ndamaze kuzibona nk'umuntu ugasanga nk'ugiye kudiraga umukobwa yego none agahita nakwemerera byoroshe bitanamukuvunya yego ariko ari kubera yariviriye mu yindi relation ashaka undi muntu cyangwa nawe ukabubizi abantu bavuga ngo nzoguhoza amarira ndakwibagize tuva ngo ibikomere wagize noneho ikintu iyo uvuze ngo ndakwibagiza ibikomere ubu ubaye pansum sibyo ubaye pansum sibyo kuko pansuma igikomere kwa gikeneye pansuma kabisa gufuka kugira ngo gikire ariko iyo gikize sasa pansuma bigikenewe cyakize oya mugabo ushobora hari igikomere kiba carakize ugasanga kiracababaza umuntu nkuko menga yokenera umuntu azaramwagaza ariko ntabwo ari pansuma mugasi pansuma bitabayita baca bayijugunya ikibazo warugiye kumbaza abaganga ndiko ndumvura umuganga kuri site kunsumbya nirinde bahungu gukunda abantu mubibaza ngo muzobibagiza abantu uhita uba pansuma ariko numara kubikora gakira pansuma ntibigikeneye ku gikomere hariya ngo yarampemukiye oya wari pansuma yarakize twibananyize no mushinze kabina ahubwo wohita nkura ku intu zukasubiza ku isuka iyo meno urayizi no gufasha kubaga abantu nuko bimeze kabisa wari kurasigura uburyo ibinyamakuru uza hari impamvu cyangwa ukaba ufise ibindi bintu bitumye bidahari nari mpuze cyangwa nari ndi busy cyane ku buryo nari mfise ama project ndiko ndakorerako atari bwabirangire rero kuri iyo mpamvu abafana banje ndabubaha ndabakunda haranageze n'igihe babinsaba
barabinsaba cyane kuri Facebook baransaba ibintu byinshi noneho ndakora utu video nagira ati ibyo bibazo mufite basibimbaze ndabishure ko sinafise umwanya ukwiye wo kuza kuri social media kugira twittertaining cyane nka buno buryo so nafise ibintu ndiko ndakorerako ariko kandi kindi nabikubariye je ntabwo buri kintu cyose kigomba kuja social media ibija social media biba ari ibintu bihuye n'akazi bihuye n'iterambere n'ivyo abantu bakeneye kubona sivyo rero hari utuntu twanje nyene mba nikorera mu ibanga wow kirumvikana cyane habaye n'ama festival ariko turavuga kuri nini dufise y'igihugu byongera kubonekana ko menga wabigize nk'ingeso canke sinzi impamvu buri kuri abikora mu gihe abantu babiteze ko menga nawe nk'umuntu aproduza amafilme ufite amafilme menshi abari kuri hit amafilme ari mu ishure uraza kuzitwara festival birabaye ntitwabona wongeye kujana nayo filme yiwa ahubwo ugasanga bamwe mu bazishizeyo nabo ukorera gusa ariko izi wawe ntuzijaneyo bijye ibintu biva kuki ega deko je ntawe narimwe ndajana filme muri festival narimo Avendabe 20 shaka ukora ibiharuro ahubwo nyene nsubije ubwenge inyuma Avendabe mwigeze gutwara oya nege mvuge filme nawe fani yigeze kugira ntabwo rero wari wayitwara mugane wari wayiproduce warayitwara zibona mawati ntabwo ari we gusa na Sabasi ya ati rero ibikorwa byawe ntubitwara nka competition mu gihe abantu bose menga bariko barahiganwa mu byo bakora hano ku isi oya ubundi nayo mpamvu jusa usanga nkora kuko jewe competition ni ibintu nabayemwo kera ko muri taekwondo je nakuriye ibintu vy'ama competition kwishuri nahatana kuba wa mbere so jensa re nkaho umenga ikibanza cyo kuba wa mbere ntasiko ndagifise ntabwo umuntu agomba kumpa award kugira ngo angaragarize my value. I already know my value. Usanzwe ubizi. Naje gituma afite ngotere story. Nubona umwana mu rugo abaye wa mbere bakamukomera amashi bakabaga intama n'ibiki byose bagatumira. Uzanye neza ko umuntu ataramenyerewe kwico kintu. Mugayo situation niko ndabibona byihuse. Kumbure bayibaze muri dufate nko mu 2020. Biragoye ko usanga no muri 2028 bose bagenda bazibaga. Yego. No. Which means je rero ukuntu ni class je nikora ibintu byo. Azi umuntu je mpanganye nawe. Ni jewe. Liberty Wage mba numva shaka kumuruta. Kandi nishimira reko je namandi wa mbere burya muri competition yanje. Competition yawe. Bado mbere ariko uwo wa mbere mu yawe nta kuntu bana rimwe menga abakenewe kuja no mu yabandi kugira examine ahageze. Truth doesn't be given or that be said, it is lived. Uvuga ngo ukuri ntabwo ari abantu bakuguha. Ese urizera wewe byavuye mu competition buri gihe? Oya si buri gihe. None se mwana wumva competition ziri seri? Komeza ntiziri seri kuko competition d'abord bivana na jury, ça c'est un. Wowe wara defense noneho bari abantu kira gitabo cawe wamenyemo wogereza indi jury yo kibona nk'amakosa wagitora ico nyene nabo bakosoye ukagereza indi jury wo kibona nk'amakosa. So it is relative. Ariko ikintu kiri true ni umufana. Aba bantu ntibabahanye ruswa ntibabavuganye nta numwe bazahari ubona bahuriye ku kintu ico nico kitwa ukuri. Iyo nkoze mumvi nkabona abantu barayikunze, that's true, that's my awards. That's my true awards. My true awards. So rero ibyo bindi navyo ndabishigikira kuko je kintu nkundira competition kimwe ni encouragement. Ni evenement ituma abantu baba encourager kandi hakaba promotion y'ico kintu. Naje gituma je ndamushimira Leonce Ngabo kuko Leonce Ngabo hari abantu batamutahura ako kutamutahura uri muri cinema nabwo n'ubuswa kuko peu importe ya evenement kijya n'ikintu kiba mu gihugu hakamenyekana ko cinema ihari. Yego bikura vyumva hakamenyekana ko cinema ihari au niveau gouvernemental parce que twege izi filme dukora zo ngaha burya zimenya cyane les jeunes mugabo nka aba bategetsi bacu bamenya ama evenement manini. Naje gituma rero ivyo je niko ndabibona niko mbibona hama apari kubibona uko jewe hari kantu nakubariye buriya Jesse nkomera amashi umuntu yiguriye imodoka izimvye. Aka kantu nabanye wana kavuze kara ndavuga ati unyibukije akantu ngo ntabwo ukomera amashi umuntu aguze imodoka izimvye
amera amashu umuntu yayikoze nahato bagenda n'imodoka mugabo akitwa wayikoze kuko je ntabwo mfana the first mfana the best no the first but the best akakano karatandukanye je ubundi mba numva ashaka kuba the best not the first kuko uwa mbere ashigwaho n'abantu ariko the best niko kuri akakano ko ntariko ndakumva byoroshe reka nkwereke no nk'ubu dufate bavuze bati abakinyi ba filime beza bavuze top 10 uwo muntu abivuga ninde numuntu araho ego sumuntu se ego uwo muntu tugomba kumbwizera dufatiye kuki mugomba kugira tumwizere neza nimba kuri koko kubaho twofatira kuco yatanze twitukuri ico yisukuri kwe so kugira rero je ako kantu ko kuri k'umuntu sindagashaka ndashaka kuri universel I'm the best ufite je mba numva shaka kuba umuhinga kurutsa kuba wa mbere kuko wa mbere ashigwaho n'abantu mwandi majambo nta wa mbere abaho n'abantu bamushiraho n'abantu bagira umuntu wa mbere sivyo ufite uwangura bayi wa mbere ufite je mu ishuri nakunze kuba ku iyo nimero warana abantu wa mbere ahubwo nanizi nyere ko uza kugashimangira ahubwo vuga ati bana kuba wa mbere ariko hari gihe nabona abantu babaye abambere batarabambere kandi baba bafise amanota meza barusha abandi none mwana hari umuntu yashobora kuntirishako honestly kubita ye nayimuhaye agahita ronka amanota yahababa nanje sivyo nese mwana ugasanga mbere we hari kandi wahise wihenda gatoya hasi kandi umusumvya agaca gusumvya akayandusha yego nabimweretse ariko hari kandi kantu nawe yakoze je ntari nakoze bya bindi byanje yongeka kandi ninda ari uwa mbere niwe wafise amanota meza ariko umuhinga ninde nujya yeretse uwo muntu yanabaye wa mbere absolutely uwo niwo nshaka kuba rero nje gituma je nkora ama movies kugira ngo baba ba mbere I want to make people be the first kubera ko je enjoyinga kuba the maker umukozi w'imodoka kuruta utwara imodoka kuri no mpamvu kuri no ncuro gahise gasigura kuri bitagura ubundi rero ngabo sumukinyi wa film rero ngabo sumukinyi wa film oya ariko atuma abakinyi ba filime baba ba mbere nikinjana kigere cikubite apfugwa atuma abakinyi ba filime bamanika award home ni waba yayibahaye ego ni waba yayiyumviriye ni waba yabiconcept byose which means uri umuntu arakomeye rero numva ashaka kuba muri abo bantu bisengira ubwoba komenga nta ma competition uzigera ujamwo nubwo yo bari ari international oya cyanyavyo yesinzu ganja muri competition ahubwo competition izompamagara urazijeha ko nja kuguhatana je urabona n'amasenture muri taekwondo ntibayamanagiye gupasa je nagenda kugwana bakavuga ati man uyu mwana ararenze mukubitse ceinture ntabwo navuga ngo ngiye gupasa ceinture kare je napase ceinture rimwe nabaze ceinture ndiko ya mbere bahita bampa double ico gihe ngo arakubiswe urashaya bavati uwo ni wa musoro gute ico gihe ngo arakubiswe urashaya byari icyo gihe ngo waje gupasa ceinture hari inshuro wigeze kuja kugwana muri ni kungufu ninde taekwondo nguratsindwa makomba birakomera kandi waruje bavuga nguratinyitse oya ibyo ntibyambayeko uzi impamvu ibyo bitonambako je ntabwo nigera mba ndishura je simba ndishura iteka na manadut en fait kugeza igihe ndayiprove in the right impamvu nayikubarire jewe nkora taekwondo nemaze igihe kinini ndabikoramo ariko ntashaka bya bya amapassage nza kuronka umugenzi rero abinshiramwo cyane nguje mu mapassage biki ndabijamo ndabigiye mwo hitaba ceinture iri double parce que ni nkuko gukora ikizame cyo mu wa mbere ushaka kuja mu wa kabiri no bakashaka gushira mu wa gatatu so abarankujije ntangura rero gukora nk'umucompetiteur ninja mu competition je ama ceinture yose nayaronkeye muri competition fati sikintu naba nashatse kwa kuntu munavuga ngo ngiye gupasa ngo bankibe je nashaka ko ndiko ndakora nk'ibintu aba masters akavuga ati ngo hano uzoje muri passage nkabwira no nabyo nje nshaka sishaka mu passage ukumva mugabo ariko banyingira je keshi competition ama ceinture naronkera muri fighting kugwana ko je na Rex rabigenda bya demonstration je ntavye narinzi cyane mugabo in fighting in the ring I was good so nje gituma rero ariko keshi nakunda kubona ingene n'abajije biba abantu bitewe n'impamvu je muri equipe nationale narigeze kwibwa ama competition menshi kwera ko n'umunyengozi
byarashika bakakwera ibintu bagoye cyo kumarika amanota yanje bakanga kuyashirako ukinjiza nk'amanota 7 bakiyandikira 3 ariko umuntu yinjiza ahantu hinjiza amanota 2 bagandika 4 kubera ari muri ka karere bo bashaka ko gatsinda ariko umunsi navyemeje neza ko bigomba kubaho nakubita kao umva hari ahantu ukubita ntibaronke n'ingene biba kwatera ishira hamwe Nugati oya ngumva hari amakosa urumva ukora n'amakosa byose ukambwira uti mbwira ukuntu nza kwitwa ko natsinzwe uwo natsinze ari hasi nabyumva rero filosofia competition uko ndayibona ni nziza ariko ntirishuwa nsiho tubonyera umuhinga umuhinga aba yarakoze imodoka kandi ntitumumenye we witwaye ubushira nk'ibitezo utazi ngene boîte ya Einstein Dikura yoka wakumvise se ako kantu mba nakumvise kabisa uri coach uri mu director uri mu editor utanga ubumenyi byumvikana ko vyanka vyakunda ibintu vya cinema ubifise bw'umumenyi buhagije uyu mwaka uheze yuza kuba ufise yindi festival atari rya yabaye akaba ari uza gufatira nyuma nk'umuntu atanga ibihembo ninde mukinyi w'umwaka mu bagabo wari guha award nanuma sorry nanuma nawe ntayo wari kwiha nayikwiha je nanumwe wari kwiha nari kwiha je ku bagabo bishobora kugorana reka twigere kuri best female actress no iyo ni totology mu bakobwa ninde muntu wari guha igihembo mu bakobwa nari kwirekera abakobwa bakabijija Ane padire Chanceline ane bakarikari urazi impamvu chance ko iri ntaka award byaje boro by'ama award sinumva ndiri mu babishiramo ufite impamvu ahuran challenges jewe we nshaka numva kuba muri jury je kuba muri jury ntiyaragera hari n'ahantu heshe bamaze washaka ate nunga mu gihugu wanashaka ndakwarira kumusaza amaze kuma opportunity menshi ko je gikreganirwa ndatembera nyene mu gakinyakibi ndakuzi ko indege wamawazi ntumeze nk'abandi bacafata ama selfie fisa n'amakuru za Burkina Faso Cameroon hehe uba widugiye cyane reka nacyo tugihore jewe ntarubaka career neza nkuko nshaka nta jambo ndagira muri ivyo bintu hamwe na at least na chance abura na gashance ko kuronka ka aho hadi ibyo bakobwa no birekera wewe wene uzi guha award abakobwa sinzi impamvu je bakomeje kunyagiriza no barore kuri Doctor of Love komeruze kubatizwa nibamenye n'umubatizo wanje yuko urabatijwe kangahe oya nsanzwe narabatijwe mugabo nabatijwe mu bundi buryo bwo kuvuga tutwo tuntu twabo bantu nyene uyu mwaka tugomba kariho mbega ahubwo jemba mbona nina guhana invitation ati ndahise mwumwe urahise mwumwe nyene nzoza ndirira uwo muntu babesha ngaho tubwire wanza kutubwira mu bahonga abo wari kuyiha muguvuga ko yewe umundi muntu yitwa Nsoro maybe birashoboka tubwire mu bakobwa in fact kino kintu sinzi kwibuka hano nahereye mvuga ngo uri umuntu afise ubumenyi ufise irindi jisho urabishamwe cinema maybe atarundi wale wese arifise okay diko reka mbanze highlighting ikintu okay uvuza kantu kubumenyi bagenzi banje dukora umwuga umwe none umwuga urakeneye ubumenyi ntabwo ari kibazo cyo kuba ufise ingabirano gusa kandi iyo ubwiye abantu ubumenyi babifata nk'ubwirasi ariko niko kuri ufite urabona nk'abantu bazana amafilme muri competition reka mbaye base nk'akarori okay habaho ubwoko bungahe bwa music music ibyo twita injyana canke ama style ni byinshi kuko araba R&B hip hop ari navyo nkunda sana ukunda hip hop waje wewe okay tuvuze hip hop rap rubiza ko biza hagati naho biberaho nyene mwama dancehall drill slow music country music barashemwe n'amapiano n'amapiano arwamwo ubu hari afrobeat urabona ibyo bintu byose uko bitandukana yego nyene gukora umuziki ni wamenya ivyo akora noneho re hano twe muri cinema dupfa gukora byo tukabivanganya aho competition bifise ubwoko bw'ama movies iza gutanga je tumwe nagomba kwigisha kano kantu bantu muri ko murakora movies
hari ikintu cyitwa au niveau structural, au niveau ya distribution. Distribution ukuvuga ngo n'uburyo movie ihejeje gukorwa yarakozwe igomba guca. Yego. Rero aho igomba guca biterwa n'ubwoko bwayo. Urabitegeye nuvuga kuri radio Maria ukajana yo hip hop yemera oya nibyo kubera ko bafite guideline na competition yose bifite guideline so hari ama movie film commercial commercial films and artistic movies artistic films ibyo bintu bibiri byatandukanye zino filme benshi bakora zija YouTube mbere bose bakora burya amafilime ari kamisho yo kugamiza kunezereza abantu no guhiga ama views kuko uravyumva y'ubwamamare izi nizo zikogwa oro muri festival baraba les films artistiques kumbe niyo mpamvu murashobora kuja muri competition ntaronke award nimwe bikarangira kandi afise abafana benshi kuko abafana ufise bakonsoma amafilime commercial oro muri festival turaba ubuhinga artistique art aka kantu nibaza ko benshi bakavomye nibaza ko abantu benshi niho haca hava ngo barabiba oya bivye mu yihe style wokwe ukoreye ntuzi niyo ukora deja we byose urabivanganya cyangwa ntunabizi ubigira uko ubibonye rero iyi les films artistiques zirafise uburyo zikogwa n'amafilme y'ubuhinga n'amafilme d'exploration y'ubwenge n'amafilme d'exploration de l'univers de l'univers sivyo sama filme yo kwiyamiza comedy gutwenga kugira rero nico gituma akenshi muzotungurwa kandi rero n'ikindi kintu abantu bishizemwo twishizemwo ko abakinyi ba filme araba gusa hano mu Burundi ngo abakinyi ba filme naba gusa bari YouTube reka hari abandi bakinyi ba film hari abandi banabonye muhurira hano ntibazwi kuri YouTube ntibazwi kuri Facebook ntibazwi kuri zimbuga mwebwe mwirigwako ariko bazwi ku ma billboard ari international nk'uyu mujama ni Lionel ni uyu wa kwetu hano mu marigara ntibamuzi hano ntimumuzi mugabo niwe muhinga wanashanda kubwiza ukuri urana umuhinga nemera sana kabisa inkuru zibaye ko ngo arashora ngo hanze ngo afite isoko nivyo sugusha afate sukuvuga isoko yikorera amafilme artistique amafilme artistique n'amafilme de competition ni rero gituma ashobora kuza muri festival agatwara ama award imyaka yose kubera iki mwebwe hano cyangwa twebwe hano turi mu makomercio nawe yibere mu ama artistique wewe umva YouTube nta views aronka burya na filme yishize kuri YouTube ama views ijana yobona oya nta ukurayibona kuko ni exploration de l'univers exploration donc bakeneye logo artistique kuruta kubona ino dukora filme ngo zibe ndende muronka ama watch time hitting izi rero muri competition bazokwama babaye hagenda ama filme ari rero kandi na karembere muri festival nta marometrage yaza ibintu yuguruye vuba parce que marometrage yose akogwa ngaha ntari professional niyo mpamvu bamaze umwanya munini bihigira dukuru metrage nizo gusa zozo ni exploration nabikwaye ni exploration n'ubwonko n'ikintu kimeze nka art umva kakanu yumvuze art yego rero bene mama dukora n'umwuga nk'ibi bintu bibiri genda mukore de kwintu shitwa les films commerciaux mwige sur ce que c'est un film commercial uce wiga sur ce que c'est un film artistique uzoca ucahura ko batigeze bakurenganya na rimwe ahubwo warirenganije mu kwizera ko wowe uri umustar uri umustar kuri social media ariko muri festival ntibaraba umustar ntibanakuzi d'ailleurs ntibakeneye no kumenya kuri n'umustar bakeneye kubona le produit bakayiraba bakaraba yuko ico kintu bakeneye kirimo nka festival bino mu mwaka yari right sana izimamvu harimo abakambwe gusa harimo abantu batanatuzi ni ako kantu umugane wawe tunakagaruka kuko arabagiye bidoga hati na filime ranaka ntiyari kubura uno mwana rinda ntibitahutse ubujya ashobora gutwara intuze zitatu urumva aho bana kabariyo ntibaronke umukinyi w'umwaka menga ntiyari kubura erega sikibazo cyo gusabikanya kuno ko bumva ngo naka ngo ntiyari kubura no yakoze un film commercial jimhamvu amafilme yanje je nkora ari hagati na hagati nshiramwo rotre commercial na rotre artistique naje gituma ukunda gusanga kuri image kuri son ku bintu bijanye na le style le script akenshi ndakunda gukarotona mu iyo way ariko nanje sinkarotona ijana kwijana izimhamvu kubera ko sini consacre gusa sur l'art ndaje aussi sur le commerce parce que ce film aussi doit
kuja kuri platform y'aho abantu barabira ibintu nico gituma rero kenshi umuntu arakunda guharira ariko ari kibazo c'ubumenyi bukafise nko kuri Netflix ntitwama twumva Netflix hano nta muntu numwe wo kwemerera ko filime yiwe ijaye kuko guidelines zabo utazisomye uca bibaza ngo bakurenganije ahubwo nyene maze ibisi nagibaza ko hano hari amafilime ahitinga hari amafilime ariko arakogwa hari ikarava mu ma academy kubera iki Netflix taza kugura hano nk'ubu genda zi guidelines za Netflix movie ngomba gukora vuba ebana byanke bikundi itagiye kuri Canal Plus izoja kuri Amazon Prime ntuzenya Amazon Prime canke yigire kuri Raba Movies Raba film Raba kuri Raba film Raba iba basha tubanze tubirabe canke tubahereze urabikora uko byumva ariko je mba naguhaye no ukuvuga rero iki rero abantu bagomba kumenya ko su kubikora gusa su kwamamara ni no kuyiga hanyuma rero wamara kubiteranya ivyo vyose ukampereza umukinyikazi w'umwaka ko yari kubande ku ruhande rw'iwawe yaba nkitukana nashanda gutuka ariko mana yawe ko hano hantu uba wanka guteranya abana bawe muri academy impamvu ivyo Jen sinakubwiye ko none ivy'abambere n'ivy'abakabiri Jen ntavyemera umuhinga bari umuhinga nibura umuhinga uri umuhinga utari umuhinga naho nturi umuhinga so nukuvuga ngo Jen ntabwo ari Jen njejwe kuvuga abakinyi beza nta nubwo njejwe kuvuga abakinyi babi ariko ico nzi nuko kuri kurahari kandi kuri sigenda kuvuga sinawewe Diko sinawewe umuntu uriko arakurikira kurahari kurateretse ahantu Rwana mudahiga kuba bambere Rwana muhiga kuba beza ni mwige mube the best rero ntimubwige kuba bambere ngo babavuge ngo nakano wa mbere wono wa gatatu hari n'umuntu yigeze kumbwira ngo yo ngo jewe shangu ngo nukuringa ibintu bimeze neza ngo baranshize ngo muri top 10 Kai top 10 wayikoze ni wa muntu wavuze ashobora gushiramwe ibishobisho ashobora kuraba umugenzi we basohokana ke free niko babimeze nkuno kubwira uwa mbere byo bari ibyo jewe ngize uwa mbere wingo ya ndakubwiye uwa mbere ni naka ko kuri kandi naka nawe ashobora kuza nawe ushobora kubona undi ashobora kubona undi ibyo biboro rero ntibiri seriye ariko umuhinga bari umuhinga nkumwa jeje ndazi ko ndumuhinga ibyo birampagije ico urakize kabisa akize nese n'ukundi yogihakana movie machine the movie machine imashini vyatura amafinzi kagukubita hiti kaguha n'indi za feruje zika ivyo rwintu twarimwo vyasa n'ivyo mwakoheze twinje twihuse muri no mwaka ubona yuko ari umwaka je nabonye winjiye umeze neza utanguranya ama contract utanguranya ibindi bikorwa n'izindi ngufu n'indi mikenyero yiwawe washizeho canke ni kwa kuntu umuntu yugururira kugi amahirwe bakama bahurira imbere y'umuryango hako buriya je namye ndabikora ahubwo nuko mutavyitaho ariko uyu mwaka nawuzananye izindi ngufu gute Diko ama contrat nabonye contrat nka zibiri mutangwe muzana ikintu citwa Raba film niho hari nk'umu brand ambassador filime yawe Feruje irikira bikora hani hagaze neza nibindi byinshi buri kuratunganya mu buzima busanzwe vugana Aviassurance ko turiko turabana neza Aviana ni nayibagiwe Insurance ubwishingizi Diko uzosaza bijya bijanye n'ivy'imyaka rego uzosaza ugomba gutangura kwiga kwiziganiriza ukiri muto kugira ngo nusaza uzobe waraziganije menshi agufashe kubaho muri iyo myaka yawe ikuze so rero abantu henshi bakunda kuvuga ngo ngiyo tuvuze ubwishingizi tuvuze abantu bashaje bakuze twumva abantu babatama b'imyaka 10 ni twebwe cyane ahubwo tugomba gutangura kuziganya nino myaka tugishobora gukora kugira ngo mu myaka tuzoba tugishobora gukora tuzobe twariziganirije rero ni Aviassurance niho hantu honyene hizewe mu gihugu honyene niho hantu ndi jewe ibaza ahantu ba abantu kabari kura nasoroma wifatira ku mafaranga nta mahera bampa reka nubufasha we uposting ikintu for nothing ndakoze bwa neza je ndiko ndifashiriza abantu ariko gusa dufashanya neza Diko oya niko kuri pe ariko ibi ntabwo ari ibintu bisaje mbara amashaneti imodoka hindura zigaguma zisa neza oya nese kare ibi ntabwo ari ibintu je ibi ni ahubwo ni ibintu we je nuko ngira umwanya muke iyo nza kuba mfise umwanya munini yinya w'ivyo banigwa na branding ibintu vyinshi sisi je nabitanguye muri kandi ntuvyibuka ama restaurant menshi tuya branding dufima turi hepfo gatoya za kandi za Rumonge for sure ibintu byatanguye kera ni ntabwo ari ibintu vy'ubu kandi project kandi water yari iwawe yego
twari dufise partnership mama kiragiye twakorana turi babiri so nta kuvuga ngo ni naka cyangwa ni naka but I'm the one who brought the idea, let's do branding. Try branding kandi byaraciyemwe Imana ishimwe ubukanda amazi arazwi ni neza arazwi kabisa simba ndabamamarije nanje ndayanywa that's true so ni ibintu eje natanguye kera ahubwo ngira umwanya muke wavyo ariko uyu mwaka nimyo nako navuga utanguye mengura bironkeye umwanya kubera ndi kumwe n'abajene ba chance babona kure ndaba ndifisa abajene nabo nca mpereza ibindi bintu we kurikirana iki nawe kurikirana iki estimatism nawe hariya na hari so urumva naraguye famille mfise famille nini jewe cyo gituma hari ibindi bintu rero bariko baratangura bakora nabo baza gusahiriza kuvyina mba mfise tugakorera hamwe biba vyumvikana cyane yamara ikintu novuga kitarumvikana cyane muri public abeshi bagiye banagaruka ko ndi kwaza kuronka n'umwanya turasoma ibyo bagiye bandika bifuza kumenya bakubajije ariko ikintu citwa Laba Film wa mugabe ko nginze Imana nkakubana mu buryo bwagutse ugisigurira abantu isoko ngo riravutse tayari akukanya tugire tudandaze pe akukanya uziko nanje muravye nabi nza kubatamwa agafilm nimba isoko rihari ndaza kuyikora pe ahubwo wewe ntuza gutamwa agafilm ntuzamwa agafilm isoko iyo rihari rega abantu bose ntibunguka ko badandaza ahubwo nyene mbwira nshobora kumutoza kori ahubwo mugana nzoronda muzana nabiyadi mubya rero turayibuze imeze kunuko kwayikoreye ko miliyoni 10 sigiramwo numwe basi nuko haba abatoza kori haba abamamaza ibintu habaho abasekirite habaho ibintu byinshi isoko simaka nanje ngo na leta ibifisemo inyungu twese igihugu cyose cyakifisemo inyungu rero nka wowe rero ku mwanya wa mbere kubera ufite na character y'urusaku n'umunwa umva amasoko mwe nayo rero akorana n'abanyamunwa cyane kabisa kuko hazo hakeneye ko ama produit amenyekana ariyo so nindese ni mwebwe ni twebwe so what about Laba Film burya wundi unabivuze nabi sinaraba ni Laba Filime kumbe ni Laba Filime cyo nambanga Laba Filime Laba izoza mu nyuma bigimaze kuja kuri urundi rwego ruri panafricaine kugira ngo kibekyo kirafise abbreviation kirafise sigya ni sigre Laba ariko ni Laba Filime urabone ko mucyumva nka Laba Filime mu Kirundi na wa munde ari hari yanyu mu yumve ngo Laba Filime ko ni Kirundi ariko turi muri société bantu turi société bantu ico kizoza kuba highlighted hanyuma mo ni soko cyo tumva ni giki wabuze isoko ico ntariko ndumva nuko nk'ubu mu isoko ryaremye ryangagara abari mu Ruvumera ntibagiyeyo abari mu ya Kamenge niko ndibaza rino soko riraza kujamwo bande ni bande riraba ubwa mbere okay so ni platform yo tuvuze isoko rya cinema ubundi hari nakabazo no kubariza umukinyi wa film ari hano ubundi cinema ni iki ubundi cinema ni iki come on man ubundi cinema ni ikintu kinini nafite cyuma ndabwira abavyige ni ikintu kinini nya changloba ama secteur menshi y'ubuzima atari gukina gusa which means isoko hari ikintu cyitwa distribution system ni uburyo iyo movie amaze kuva muri production iza kwinjira muri post production ikaza kubamo uburyo film iza gusohoka nagira mvuge ni kintu buriya kiriya kintu c'amarancement officiel y'amafilm arana makosa mu gihe abapkamige hano bariko baragwana ngo barabe nabo ko mu mateka bazovuga ko baransa ama project kariya kantu sikeza tugira turanse projet yo kwimba ubutare tugira turanse projet yo gukora ibarabara tugira turanse projet yo gukora amaji nivyo baransa filime ntibayiransa muganye no wa mugani nuko ugiye kuransa ikintu caheze wowe uransa ikintu caheze gute nka wewe baransa umugambi ugiye gukogwa none nawe uramureka ibyamurizwe none se mwana byarananiye gukora ransa bakoko kugira aba nibaza jewe nkunda kwibaza abana n'umugabo ko adakora ransa no kwitandukanya n'abandi uno munsi nika kantu kiwe ko menga akeneye kuba unique independent bira bintu n'amafuti bira nibaho muri cinema nko muri Hollywood nta hantu uzi ngo ransa ya film namarancing kwe habaho ikintu citwa launching imiziki album kandi ho nyene album barayilaunching kugira muyigure
urabona muri music baronchinga album kuravyumva twe muri cinema hariho rero circuit ya distribution niyo ngomba abantu batahura wenda ngira ntanga isomo rya gratuit film imaze gukogwa aho hantu hatebe imbere yuko film ikogwa ugomba kuba warateguye ugomba imbere yuko na film utangura kuyikora ugomba kubanza kwiyumvira izoje kuracumva yego ushobora rero gutangura gukora movie utazi izoja yamara guhera ugatangura kwishira hariho hose bikanka kuko ntiyigeze utegura la post production yayo nukuvuga iki rero uno munsi impamvu ngira ndakivuge no kubera iraba film ngira batahure neza what it is muri circuit rero ya movies film ibwiza gusohokera au cinéma je kitwa ndiko nabwiye tubundi cinéma ni le film doit sortir au cinéma. C'est quoi ce cinéma alors? Nico nako ndibaza kuko mise nsanga utarabandanya uwo menga turitiranya film na cinema isokera muri cinema gute rero kandi ari cinema nyene nawe futa mu mutwe iki kintu mfise cinema ntibayikina cinema ni domaine ni carrière. C'est l'ensemble des mécanismes zituma film ibaho. Iyo tuvuze ensemble des mécanismes tuba tugiye ku kintu kinini nko bavuga ngo igihugu na cinema ni nk'igihugu. Film ikitwa tuyihuze n'intara. Tuyihuze n'igihugu n'intara. Ni intara yitwa Ngozi. Nayo ni intara yitwa cinema. Iyo ntara irimo ibintu byinshi rero. Ariko kubera kudashaka kumenya turacavuga ngo na kinyenga ngo ufise ama cinema. Cinema wo yigira gute w'intara wo yigira gute? Nico kunda. Film, c'est un spectacle enregistré de manière continue. Nuvuga ni spectacle nkuko genda ugafilm ikintu kukaca enregistra kuburyo abantu bazoguma bakibona ni bitugira. Wow. Ni utoye telefone yawe ugafilma ka video. Ça c'est un film. Icayitwa film. Parce que tu vas filmer, ni cyo tumakora ati filmer. Voilà, ego. Parce que uburi kurafata iyo spectacle yawe ukayanregistra de façon continue kuburyo nundi muntu azokibona ashobora gusubiza makabira. C'est ça ce que c'est le film. Alors, le cinéma nico kintu cyangloba c'est une carrière nini cyane yitwa cinéma. Muri cinéma rero hakabamwe ama film iyi cinéma kandi ahantu filme zisohokera bahita au cinéma ni kibanza filme zisohokeramo c'est au cinéma. Naho warugeze uri kuravuga ku kintu ca lancement ahubwo aho ibikwiye kubera lancement ni kwiye no kubaho kuko ntibaho muri cinéma lancement ntibaho habaho ikintu citwa film premiering les premières dans film uramaze kona kuri YouTube ko ushaka kugisha ikintu première ego ubugize premiering ubwo premiering ubugize iki utumye abantu bitega iki ndabibona nk'integuze ko babwira ngo haraje voilà il ne faut pas dire lancement officiel d'un film ça n'existe pas je tumuzobona rero senga batona bizamwe je ntibibaho je uyumbwiye ngo nze muri lancement hari gihe nyene mba numva ntokubwira ariko nta kundi tu nukubekwa hama premiering ukuntu ikogwa ntabwo ari hajya ahantu tuza mwicare nka muri dote ega lancement hano biba bimeze nka dote none ndabikwereke turaza turicara muri do nko muri dote hari abantu baza kuvuga ijambo tuze gutaha naho bitandukanye na evenement ya dote le cinéma d'art nta muntu yicara muri lancement nivyo bise lancement nta muntu yicara muri film premiering baba bahagaze nivyo rero senga bakunda kugira kare festival kabuziheze urabona ikintu twita verdamiti mwaba mwicaye mwamuhagaze twaba duhagaze kutumeza voilà là on est dans le monde cinématographique ntimwicara mwamuje gukontempla igikorwa cyasohotse bagaca bavuga n'igihe kizosohokera au cinéma. Muri cinéma rero ni aho sasa ni kibanza citeka kuko cinéma ari umuryango igikorwa cyose d'œuvre cinématographique yabwirizwa gusohokera mu kibanza cyagenewe ko amafilm asohokeramo. Ni kibanza tudafise hano kuravyo iyo nagenda kubera ngo cinema ntiravuka hano wenda ntimwanyumva warabivuze kenshi ngo nta kintu nakimwe cyari dufise nta hantu dufise film isohokera kuravyo rero movie iza gusohokera au cinema nje tumugiye kuraba za umbaje nk'ama film ariko gusohoka menshi ndakubwira za Gladiators ya kabiri Denzel Washington bakubwira Squid Game bakubwira The Prosecutor Donian bakubwira izindi movie nyinshi bakubwira ngo out in the cinema izosohoka
itariki zi au cinema ano au cinema c'est où ikibanza cabayeho kiba cashizweho kugira ngo film yari yose mbere yuko isohoka ibanza guca au cinema bakayiprojecta ico gihe nitugenda nta muntu avuga ijambo mutumire nguvuga bagufashije ihoze amaso kuri écran géant twese twe turaraba iyo filme twarisha amafaranga ukura byumva filme kisangwe kuzana amahera twarisha amafaranga haba hariho rero abo bitaba distributors aba distributors abari abatwara ama television abatwara ama platform abatwara ibintu byose by'imbuga zigombwa kudandaza amafilme baca baza kuraba rero ico gikogo wakoze baba bicaye haje iyo filme iheze ucutangura kuyidandaza rero ku ma platform jewe iyi filme ndayikeneye Canal Plus iyi filme nayikunze ndayikeneye amezi 3 iwanje ubundi agacaza Netflix nanda yikeneye amezi 4 nanda yikeneye imyaka 2 nico gituma filme hanze isohoka ukazotegereza n'imyaka 5 tarayibona kuri YouTube yego YouTube shashako namenye ari utuntu kudutrera nikake wona yibona yagiye ko voilà na ma highlight nukuvuga ngo uramona circuit nayikweretse duhereye au cinema au cinema niho haciye haza aba distributors RTNB ndayikeneye Radio TV buntu ndayikeneye ucugenda utanga ama contract yuko niyo film izoca Canal Plus ameza 3 ivuye ije muri RTNB ameza 4 ivuye ije kuri TV buntu ameza 5 ivuye ije kuri Netflix ameza ya izomara umwaka yo sirikira kukumba amafaranga iyegeranye nukuvuga iki rero aho hantu baja kuyigura naba babaye ama platform nkaraba film urayibona haraba film iyo produit yawe kajako ikazana amafaranga bitewe na contract mwagiraniye ni platform kuravyumva rero mwene majambo twebwe system ya distribution igira itangura ubu ni igitangura ne humva yari hari ariko ntayiza kubihari kuko fatiye ku nsiguro nini utanze canumva ko dufise ikintu citwa YouTube gusa YouTube nayo dusanze menga YouTube yarabasajije menga sidandarizo YouTube gutuma ubu star igutuma wamamara kuko kwamamara kubusa biroroshe ya uriko navyo cyo gutuma abantu bakora filme hari yabinjiza amafaranga menshi ntibamamara kuko ahantu hari amafaranga kwamamara ntibipfa koroha mugahana atamahera hari kwamamara biranyaruka ni navyo umuntu acashiramo inguvu nini none ko none bakuraba kubusa ataco barishe wita wamamara sinzi niba abantu bariko baranyumva ja uhereje ndahumva kwamamara cyane atamahera dufise kuko ibikorwa byacu bitagugwa duhita turonka views nyinshi ariko ataco zitwinjirije kubera ko dusa n'abariko barabitangira ubuntu mwana wa mama ucumenga bigira behera nakantu wavuze ngo tugiye kumenya umufana w'ukuri voilà niba umuntu azokura mu via uri umustar ntibagukunda tugiye kuraba rero ko bazori amahera ngo barabe filme yawe kuko bashobora kuba bagukunda ko baziraba kubusa batubona twigira utuntu kandi facilement yatsa telefone yiwe yishiye nk'amamega yo kuvugana na sheri wiwe agahita arabira namwe na filme yawe Mungu nikasha makokero yiguriye pande yo kuyaga n'umukunzi wiwe ibereye ikoca amasini noneho sheri wiwe agiye kuryama we abuzitiro atarukiye ku filme yanje ayisanandika no muri commentaire ngo ndakwemera nawe uravyutse ngo baranyemera uramutse uvuze turagura panda yasenka ntimira biciye muri limikashi ku kwezi umva urabyutse taxi urabyutse bisi ntukiyinjiramwo ngo barakwemera urabyutse ngo ebana baraza kumbona ngo sino banyiterambira no kwiteza abafana ubuzima buragiye burakuzimbye burakuruhije ngo barakwemera iri banga rena rimenye ntaranatangura ino career wari usanzwe ukizi man ndiko nibaza ko wamurikiwe muri no minsi ngaje biboro byanzanye hani Bujumbura sikukina filme maje maze kubwira kenshi ikintu namaze kukivuga no mu behind the scenes mesh kuko umukinyi wa filme niyo muntu wa mbere ahembwa make muri circuit ya cinema hanyari ko bimeze akantu rarogoye abantu hajye ukeneye kugaininga nta umukinyi wa filme niyo muntu agomba kubaha abantu bose muri circuit ya cinema nawe atawe umwubashe umukameramana bakubwira ngo giruko director ngo subiramo uwamajwi ngo duzijwi wewe nta numwe mugabo utegeka nukuvuga ukeneye kubahwa ukaronka icubahiro
giciye mu gitanga icubahiro no kwisoresho cyitwa amafaranga reka kwipasha cyane mu kurira mu kwerekana ngo uku nukuri tuba dushaka kuvuga gake ariko nkuno mwaka wa 2025 bisaba ko ndababwiza ukuri kose kweli kugira ngo tuamamare vyanyavyo bidusaba ko tuba dufise amafaranga kabisa sivyo twamamare mukuri sivyo tureke gusa n'abakire tuba bakire kweli abona hari umuntu ega basitari dusa n'abakire ariko ntituri kandi abantu baratwihenda uzi ko abazi ko twakize man nibyo zikuvura ashobora guhana umuntu muri diko ni wewe ngo none nawe uragenda n'amaguru imvura yakunyagi ukamenga diko niyo nyagirwa kweli uravyumva ariko nyene yaba byari byubatse neza sinateza kunyagirwa voilà oya voilà nateza kuvuza kandi ko twege turafisha ko dukize ariko ntidukize kandi bica bituvuna urazi ubuzima ngene bukugora fashura ukanka gufata bisi sivyo ngura umustar oro bwa bustar bwawe nta n'amafaranga buguha alala uraje rero utangure gusaba lift uraje utangure kwinyegeza abantu batariko baranakurondera hari nabo wikanga ngo bakumenye batakumenye batanakuzi Jenga gitu nzindutse numva shaka kwigendera n'amaguru ngendo w'amaguru aje uracakubita je nkaravuga pase nafashe umwana ndamubwira nti ngo twigire sinzi ukuntu turavuga ibintu by'amabisi ndamubwira nti twigire gutembera muri bisi Chandaduga nifatira umwana wanje twinjira muri bisi tugenda kwitemberera twigira muri ville n'amaguru ndamwereka bijya bintu vya Noel na Bonane hari mu misi mikuru ya Bonane we watch twiviremwo twidugira ari kwa kiriya kiraro twitembere n'amaguru twirabira umuji easy life is easy man kuko biriya bintu biragenda bigakomeza ubuzima bwawe bikakubuza no kubaho nkuko agomba kubaho kandi nubundi vya bintu uri kurakora ata amafaranga uri kurakuzanira kubera ko nta soko dufise distribution system nivyo nakunze kuvuga so rero ubu hari abantu bajanye n'iterambere yego kandi ikindi ikunda kumbabaza hano twe abarundi dukunda gushika mu iterambere dutevye twamatura abanyuma mu bintu byose we navyo urabona ako kantu koko niko kabisa ako kantu niko ari ibintu biriko birahitinga ngaha ugasanga hande bimaze binjana byaranarenganye YouTube mutanguye gusarako ngaha mu Rwanda twe twaje kwiza ko bayi ahubwo twarabinyarwanda tutazi ko menga hano na YouTube irakora urategera yego za Instagram zozo barazikiniye ko baranarenga nukuvuga ngo twe twamatura ku bintu abantu bahevye urazi ikintu kibitera nuko nkubu urabona ko haje innovation shasha yaraba film nta yindi yari hari baraje bene byo banabigwanya oya babigwanye kandi ndiko ndabyumva nk'inyishu sindi hano ugwanye ikintu gisa n'inyishu ikintu gikwereka ngo inguhahe ngusume jewe nabwiye abantu twe turakora niyo projet arambwira projet mezuku ihura n'ivyumviro vyanje ihura na angre mboneramwe ibintu urabibona avuga nti uko biri kose nababwije ukuri nababwira nti reka tubikore reka tubijemo mugabo kuri mindset y'abarundi abazona bigwanya ntiwibaze ngo ni n'abanyamuziki bene abo biziye mu nzira baraje bavuge ngo oya hibi bintu sivyo baraje ufetse that's the problem hanyuma igihe byaciyemwo wa muntu yabigwanya ashaza kuvyiruka inyuma bikora byo je gituma je nasaba ko innovation nk'iyi ni platform igiye gutangura gukora ije muri system ya distribution kugira ngo yugurure imiryango n'izindi nakubwiye o cinema babariyo n'abandi ba distributors batangure babone ko system yubatse urabyumva hanyuma abafana bacu batugurira amafilme bayagure bafana banje je nko gwitiki wanje ndazi muri benshi kandi mwamwanyandikiye ama message mumbwira ko mu nkunda sivyo mu nkunde rero munagura filme zaje nakunze umujeje mundi wanavuza ati je mumbonaha ati je ndakenye ndamanesa amaboko ndi ntuzenya ndirurebeya ariko umugabo abwira ko akenye agenda mu modoka nziza wanashaka no kumvise rimwe rimwe afata amabisi mugabo je ndagutahura mani philosophy rimwe you need more than this ukeneye ibirenzi I even deserve more man uranabimerita yes for sure why not ntanga umunezero kubera icyo tutobona nsoro afise dukwiye kugira indoto zikirenga hamwe tubona ko ejo wonuruka hano uje na private jet yawe why not birashoboka why not mugabo hano yohagwa mugabo sinzi abayiturira Shaza kuvuga ibujumbo reka ngutere story shaza hari gihe wa muhungu we ntuzugura ikintu abandi bantu bataragura uzigenda gake mahita bagaturira umva
urabona wubatse inzu nko mu cyaro ahantu abantu bakenya Yego, ukubakaho etage mwana wa muziki niba witeje Yego. barayibomora neza bayikurako inzugi Hari n'abahaca bagatangira kuyitera ivyondo. Nico gituma kubaho ubuzima buri simple kutagaragaza amatungo yawe navyo biraryoshe. Bituma uyasekiriza. Je nka jewe ku kintu kijanye n'ivyo ntunze ntavyo wopfumenya. Aho usanga bufitiye nk'amafilo nk'amafilizone nka 10 Ngozi. Hari igihe uza kuvuga ibintu byawe ugasanga witeje abanzi. Kandi urana n'abakire batari banahari. Uja kuvuga kuri kuragi inkoko hari umuntu ashonje ahita kumva ati. Ako kantu niko. Ntabwo anezererwa kumva uri kurabivuga we wishongora mengo uranezerewe acomva mengo uri kuramukina ku muvyimba niko kuri hama kandi kindi naco kwamamara iyo ndiko ndaza muri ibintu byo kwamamara je nkunze kubona ivyamamare by'abakinyi b'amafilme hirya no hino hanze iyo bariko baravuga Cristiano ndi muri art byose ni art for sure bavuga ngo ni umustar bagahita bashiraho n'ivyo atunze none hani iyo tuvuze ngo ni umustar duhita dushiraho iki hari byo maze imisi mbona ngo Vericious bavuga ngo nsoro nk'ubu bakamuhuza na Meddy ngo nsoro ngo one car hirya naho uriya wundi bakavuga ngo imodoka imwe bagera ku maparisere umva ni imodoka ni karari gutangira kubona 00 bagera ku nzu yubatse ni 0 nese barishuwa uraza ahantu baca bakunda guhombokera kuba followers nko kuri Facebook ama views yaronse ku ntuze n'abateresto nta muntu numwe afise aba followers birani biharuro byanditse none se nk'ubu je ndagufollowinze nkapfa urabimenye kandi nyine ico kiri burya mu badufollowinga haraba uziko kano kantu mu badufollowinga haraba abashengera bakagenda nkaguma serebura ngo ufise 25,000 nkabibona neza menga ndanavuze ati twagiye muri Kongo baba bacabutse Rusizi Jora kubona nafyonze sisubire kuraba ivyo bintu bya cha telefone gatakara abiri abiboro nico gituma uzora abakinyi ba filme hanze ntibigera bavuga ngo ba followers oya kandi nyine iryo jambo je sinkunda kuri bumva ibi biri hano ngo dear followers ngo basubscribers banje bariya ntibakorera ku ba followers bakorera kuri distribution je ndakinye ndakoze u distributing ni wakeneye aba followers je ntabo nkeneye nturiko nacumva none ndiko ndacumva uza ku distribution ni wakeneye aba followers ubu ni je sinari nkwiye gupartage filme yanje distributor abwiza ko yarayijanye kera kimenya je nkaca nigira kwirira ubuzima ku noti yanje kurabibona ibi nivyo byari kwiye kubaho no kuva ino laba film igiye kuza ihagaze nk'umu distributor rero vuba cyane ku itariki 15 tuzotumira kora bizi ni companies zishika kuri 3 zifisemwo partnership Egeratech fresh company group ni fresh company group company group ni n'abandi ba partenaire bo ku ruhande so Rio films ntayirimo nabonye ku manzi yayo menga bayafashije good of company mu partenaire nkaba ndi no mu brand ambassador brand ambassador tuvuze ujeje kumenyekanisha ico kintu ku rwego rwa mbere ariko ubu kwino saha mwese muri aba brand ambassadors mwese mugomba kuba ambassadors kugira ikintu kimenyekane abantu bakimenye Nerita kina tuzotumako tuzotanga ama invitation ku buryo bushoboka abasiniaste bose turafise conference zo atiko turategura naho nagirengerana ko ndibaza ngo mwa mutegekanya kuba muhamagara abantu bari mwabino bikoko cyane abazihinyanyura abazihingura kugira mubumvisha umugambi neza wa mugani wawe bose basidukane niyo nka turabe yuko kino gisata cyo tuburuka ego ikwiye tariki tuzobamenyesha tubamenyesha igihe niho tuzosohora invitations ni conference nationale waruvuze ni tarike 15 z'ukwa kabiri niho bazoronka invitation bose ndasaba abakinyi abarealisateur tuze tube supre ntidushake ngo tubahe invitation en carton canke ngo tuze muhiri wawe tuyiguhe sisi mariage dikagira kore nibaza neza ko nawe nyene nkawe nzoyiguha kuri telefone we jewe ahubwo utazoyimpa nzoza ndirira uwo muntu sivyo ako je hari naho ntazoza mwana je ibintu vy'ima mariage shobora kuzoza bukeye kwa mugenza we ntiyayikoze turakubura kugeza ubu bashobora siwe gusa no kwibaruka ntuje kumukeza siwe gusa je mfise imiga yanje yitwa Fadrama twajyanye drama ndamuzi umurapere man sinigeze njaye kandi n'umwana wo mu buto yitwa Armed very close to me sinigeze njayo hari imiga zanje nyinshi je ntabwo ndi umuntu wamwivyo ball ariko sora aka kantu nyene nakavuze kanyibutsa kandi tugende tunagakuyemo
umeze nk'umuntu buri gihe agaruka mu majwi y'abantu ukamera nk'unagirizwa ati no mutipe ameze nk'umuntu menga arigunga yiberaho ubuzima menga nta migenderanire cyane bano bakinyi ba filme bagenzi bawe bamwe mbere bakayifata nko mengo baca amazi mengo uri kuri high level dukeneye kwicara muri mu marigara ngo ngwe fangasi nk'abandi n'akarorero ntibumve ico kinyobwa mvuze wowe muga mugatera amana nibwo buryo benshi bariko baraciringa nibwo buryo bariko baraciringa beshinga urumva kubera iki kano kantu menga ntubana n'abantu cyane ahubwo mwe nuko munshiraho abantu nabwiza kubana nabo simbana n'abantu gute none havuye mwabo igihugu kiba ta muntu asigayemo oya baba bahera ariko rero mbona abantu musangiye akazi abantu muhurira mu mwuga menga wari kuba mubonekana muri kumwe kesha ariko si keshi tubona muri kumwe ndabafise ba chance ntibari mu mwuga basime ntibari mu mwuga biza abantu nk'ijana 50 twirigwana b'abanyamwuga ariko abona abantu bo muri academy wawe n'abana biwawe wareze nuno munsi uri kuragenda wankadra muri uba coaching ese kuba mu muryango ni bibi urashaka ntumuryango ndiko oya umuryango ntuwute ariko tubona uri kumwe n'umubanyi nka Sabasi why not Fanira Vin baturigera abo bose nitugira tuba turi kumwe kwira canke muraba kumwe ntimubishira habona ese no kuba kumwe nyene bisaba ko tuja kupiburi ega mwe mwizera ifoto kuruta n'ukuri none ko arico kinjana tubaye ngo oya ofete cyanda gi highlighting naco turi mu Burundi nyene kwera mu Burundi no hantu tuciyumvira ibintu bidafise umumaro cyane ngo naka ntari kumwe na naka ntari kumwe na naka oh la la binavuga ko menga n'abakinyi bayo ngo sometimes uba privileting kudafa abo bagendanye byo bari bijuju kwe Chago bari bijuju batumviye coach wa erega jendi coach muri cinema umva ibyo bihuye na cinema coach cyangwa coaching muri cinema cyane umuntu aba ari umurezi oya ari kararera abantu bari muri ico kintu ubu rero umuntu ari muri academy ne mubwira atandukanye n'umugabo wiwe ahita bireka oya yo ni private life nivyo rero ni private life je private life y'umuntu sindayinjiramo sindayinjiramo naramukebuke naco bituma nari namba nkuyinjira muri wanje nkuko uri kurabigira umba bari no munsi wanyihaye hose ibyumba byose ndabyinjira oya jewe fise uburyo je mbaho urabona umuntu wese afise style de vie jewe ibintu binezera bimpa umunezero sivyo nawe biguha umunezero kandi jewe abantu nta muntu numwe mba urigera wumva je nabwiye nabo umuntu urigera wumva naje nk'ahantu ndiko ndasevye umuntu urigera wumva ndiko nahatanye ngo nshaka kugirira naho umuntu oya Deniema nitwakoranye movie na Kadora Ver wari uhari je rero mbwira imigenderanire y'akazi mu mwanya ubikenewe mu mwanya w'akazi je imigenderanire nkeneye ni y'akazi ayo je priority n'akazi we umbwiye ngo tuje gusangira icupa yego Chenda kwegizije ikintu kimwe turaza kubona na jewe nawe kandi nta foto dufata hajya ariko bimeze naco gituma benshi turirirwana muhure ariko nta foto dufata kuko je simba shaka ko niba nahuye n'umuntu ni foto kandi foto irinzi ifatwa mbanzi ikintu zishiza gukora ntukambeshe ngo reka ngo ndagafate ndakabika ibigiye gukora ibindi bintu niyo kuja kwereka abantu rero nanje kandi ubuzima bwanje shaka kuba private so ivyo nshatse kwerekana je uzondabe n'ibintu nerekana hanze ni ibintu bihuye n'akazi uzoshaka unabe no kuri statut nivyo kabisa jewe ni ibintu bihuye n'akazi rero ntiwoco yawe uramara nk'indwa ta kintu kiriko yego umuntu akaza kwibonera karinke wicikiye niko kimeze jumva niko nahise nk'ubuzima bwanje abantu benshi nta muntu bantu mukora filme ni ndarantelefona sindamwitaba hari numwe nindarampamagara sindingamburuke hari numwe naco gituma naje ndamutse hari uwo nkeneye ndamutelefona that's easy that's clear ariko jewe ndagi highlightinga nikundira imibonano y'akazi kuruta imibonano yo kuja kuvuga abantu no kuva akantu k'inshuti kakuvuga ko ngomenga nta nshuti ugira siko ndazigira ariko mwebwe mushaka zibe zijya mushaka niba wararavye video yanje ngira anniversaire y'imyaka 5 ya mariage wowe warakucije ko amaso abantu bari bahari narakije ko amaso hari abambo nubwo ntobaturana muri cinema yararimo hari abantu bakeya naho nyene tungira umuntu muri cinema yararimo na estimate ntawo nahabonye none niba estimate arahari chance akaba tarahari ubwo ko kurumva ko uza kunyagiriza ngo hari abantu nkuramwe n'abandi shiramo oya je ubuzima bwanjye nafise inshuti diko nafise inshuti zanje nuko mwe mushaka gusanga inshuti z'umuntu zibe zazindi mwirirwa mura posting oyaye ndazifise zikorera bundi buzi twinjoyingana dutemberana hirya no hino
dukorana n'ibindi bintu bitari cinema Okay. aba bandi buno mwuga na Sediko ko mwe muturenganya ubu abadandaza b'umuceri mu gihugu bose baragenderanira habe namba ubu abadandaza b'amakoto mu gihugu cy'u Burundi bose barafitanye imigenderanire oya haro no imangazini zegeranye ugasanga ntuzinuka ubu abaministre bose bafitanye imigenderanire oya ubu abigisha bose bigisha muri secondaire ntibasangiye akazi ego bafitanye imigenderanire habe namba ubu abasani bose b'abaririmbyi bafitanye imigenderanire shwi kuki twebwe mushaka ko biba obligatoire bihuriye n'ijambo ukunda kuvuga umwanya munini ngo bino bikogwa ntihakenewe urukundo hakenewe ubumwe mu kazi hakenewe ubumwe naco gituma urukundo je ndarutinya mu kazi ku rukundo ruzana ivyo bita amarangamutima or amarangamutima amafaranga aranka amarangamutima amafaranga ntakunda amarangamutima ndiko ndabona ko kantu amahera ntakunda inyungu ntizikunda amarangamutima ko murangamutima hatangura kuza amafavera or mu kazi n'amafavera bwizwa kubaho hagomba kujaho ivyo bita letage kabisa nituma rero nkeneye guhura namwe tuvugana akazi conference naho tuze duhure tuzidandaze dukire umva nivyo nkeneye nuzo afise collaboration kaze ni filme ngomba gukora ibati nshaka kuyikinamwo shaka cankure yarize mba mpari ani Esperance ntidukorana ndarabanya mufise ama projet harimo uranyereka foto yanje ani Esperance tari yakazi so kubona ifoto yasa na contract nta bindi bintu asoye kubona ngo ciyazi ngo mwasohotse nta bindi bikenewe muzee twama twasohokanye ahari henshi ariko nta foto mwabonye nico gituma mutabiconsidera that's why me that's my life okay wow kiba cumvikana cyane wa mugani wawe ari umuntu judging umuntu ngo ari ani social ngo iki mugabo je ntoyemo akantu kavuga ngo barashobora kutakubonana na banaka ariko wowe ufise abandi bantu muri kumwe afise ahantu muhuriye gusa sinyuzwa cyane ku kantu kitwa ubumwe n'urukundo ahantu bitandukanira mbo kuki mu civugo cy'igihugu ubumwe ibikorwa amajambere kuki batashize nk'urukundo sinzi kibazeko sinzi impamvu urukundo rutari kandi rukenewe nteka ngo ubumwe ibikorwa amajambere kuko ibikorwa birazirana n'urukundo n'amajambere arazirana n'urukundo cyo gituma sheri wawe arashobora kukubuza amafaranga uza gukorera no munsi sheri numva ndagukumbuye uya naringira nje muri ville gutora amafaranga umuntu yanyemereye ndakwinginze banzuze ari amafaranga urayaretse ugiye kuraba sheri wawe iterambere ntibikunda ndi mu rugo wa mukobwa twikundanira tukaba tunibanira ambwiye ngo uno munsi nifuza ko tuja gutembera diko dufitanye ikiganiro hano tugira tugane business kuko na dikari hano kuri business ama views arayakeneye for sure noneho ndaje nabwiye ni dikuzi n'amakuru ihangane cya kiganiro ntigikorana urumva ntishiterambere ryawe ndaruhutse kubera urukundo kandi noneho gwa rukundo gwari runakenewe kabisa uri kurabitegera cyo gituma rero mwiterambere nabari abantu bakoze ikicivugo cy'igihugu twubaha ntibari bananiwe kubona ko bari gushiramo ngo urukundo ibikorwa amajambere no ubumwe busigura iki duhuriye kuki duhuriye ku kazi business tumenye ko ariko duhuriye hama ibikorwa bice bidu ubwo bumwe butume tuja mu bikorwa hama ibikorwa bituzanire amajambere kuko urukundo no muteto w'ivyo byose numuhago no kuvuga ngo ivyo bitabayeho ngo bitunganije neza nkiruryoha diko ntuzuje mu rukundo ata amafaranga ugira ntuzigera unezego impamvu nabaye ndarukwepa urabavura gusa reka duhereze kubashwandikiye bari byinshi cyane coach ndamugarukana vuba kuko babatekeye ibintu byinshi sinozobakira ugiye ntasomyemwe na bikeya uwitwa Gift Karuba yavuze ngo none nkaho murindiriye iki kugira mumuzane twamuzanye kabisa uwitwa Dondiva yatanze amasaye niyo kwerekana yuko bikomeye cyane acashira ko imitima uwitwa Mihaye Tuyisenge mu mpera amashigwe menshi uco mumbariza ati mbe muracakira abanyempano bifuza kwinjira muri BFA BFA umuryango mugari umuryango munini ego kuva ino saha urashobora kwandikira manager wa Burundi Film Academy nuguhiga nimero ya chance gusa ukamwandikira aca kubwira process
tuzoheza itariki 15 nyene check 15 z'ukwa kabiri still ziraza guhera hace hagwamwo kino kibombe naco tuza guca dutangura abandi so nukuvuga ngo twarasohoye itangazo umuntu wese yifuza kuja muri Burundi Film Academy ubu sinkisigura cyane Burundi Film Academy kuko irisobanuye ni promotion igira gatandatu gira twakira so karibu muryango iruguruye urarondera nimero ya Chance iroroshye cyane on Facebook yiwe cyangwa kuri Facebook ya Nsoro cyose uraza kubibonako no wari wese ushobora kuranka nimero yiwe karibu muri Burundi Film Academy cyangwa nubwo utoyisaba Chance ukabaza umuntu yahize baba bafite ayo manimero ariko uyu muntu angiriye neza umugani wawe akomeje gukoresha imvuga ati tuga highlighting avuze kuri BFA nibuka uburyo umaze kuramura ama promotion menshi ayandaza ayandagenda ariko nyuma yaho yibiba bibaye tuba twabonye nk'ibirori hakurikira iki wewe uri kurabibamwe gute mbe uragaruka bari abantu bikamarira iki ubikamisha gute nubuhe buzima bw'inyuma y'ama promo tubona menshi ugumuramura uraza kubandanyuramura biraza gutanga ikihe impact ivya academy muzobitahura nk'inyuma y'imyaka 5 umva iyo tuvuze academy tuvuze pepiniere pepiniere ni imbuto n'ahantu ni imivyaro n'ahantu tuba turiko bavyita kuyoreza rero kubaza ingene ico kintu kizokura uyoreza ni wabona cyane icyo ashaka kuzobizova so bitaking a time rero kugira ngo ubone iyo pepiniere yavuyemo ikintu ariko petit à petit nibaza ko ari amazina nka Chance muzi amazina nka Raki murayazi kandi abo baciye muri academy cyane nabandi benshi uvuga ngo buzogena mubibona bukebuke iki ni pepiniere iyo jeje nakunda gukora ama project twita ama project ya long term project a long term atari ibintu ushaka kumbaza ngejo uri mubiki na jinyungu ya academy ni nk'inyuma y'imyaka 10 nubwo nimwe byo guplanning ukavuga ati muri kazoza ndabona yibi reka ndabitangura no munsi na jinyungu yivyo uvuze ngo bibyaza umusaruro gute muri kazoza kakuri kuko ni projet impamvu nakagarutse ko ni projet urabyikuvuna igutwara inguvu nyinshi ushiramwe imitahe ukitangira abantu nca numva rero wa muntu wewe mbona uri kuraba nyene mwisi yo kudandaza ikintu kitakwinjiriza kucumenga tubishira muri mwe byo vuga ngo no gukorera Imana jewe kiranyinjiriza ahubwo igihe cyo kwinjiza hari ivyo nkora bimpa amafaranga no munsi nivyo nkora bizoyampeje ivyo twita ku terme moyen terme ariko cha academy cyo kiri muri long term kizonyinjiriza ariko ni mbere cyane wow birumvikana cyane kabisa utwa Estera Butoyi uramutubariza dusigurire ivya Raba Film ibi yabisiguye umwanya munini Nowera Burundi je ndimo kabisa conference izohaba bazobimenya kuko bizoba streamed live cyangwa bize kuba restreamed no mu nyuma bazobimenya ko ibintu bikeneye kumenya abakora film n'abafana cyane abafana birumvikana cyane Florence kubwa Yezu tumuhaye ikaze kuri DE hama umutubarize ibijanye na Raba Film adusigoye neza kugira natwe tube turitegura gushigikira abanyempano tuzigure ku bwinshi arakoze sigura wazitanze kabisa bene muru biri ado ati ko yavuze ko page yiwe yanditse ko Nsoro kuri Facebook atari yiwe ntiyokora iyindi yiwe akazaracisha ko ibikorwa byiwe yongera aza aragira live kuri FB kugira tubone byinshi byiwe umubwire ngo ndakwemera musaza uri mu kazi page ya Nsoro ariko ni yanje sinzi niba hari umuntu yakira indi page yitwa Nsoro yego nanje narayibonye last time irahari igira kabiri yitwa Nsoro yego kandi ifise ibihumbi nka 200 man niba abantu baba barakoze ama page yitwa kundi cyangwa ni Nsoro TV bagaca bayahindurira haji yitwa Nsoro guco gusa Nsoro gusa yego iyo rindira nzo reporting ariko bana abantu kuba rukononera iyo nyuma y'ukwezi ntimuzongera kuyibona ndakigusezeranya Nsorara kamoya ko kandi nyeneyo anyihanganira oya ho nta musamahani kabisa biriya bintu biravuna uri kurubaka brand yawe ni ugasanga umuntu abiziyamwe byo nshuti yanje humura kweli kabisa Eliane niyo gusenga yo wamubari yakihuta ati kandi wubahwe muri Feruje atwongera iminota binakunza yizane kabiri na weeks ibisigaye umumbarize akicakira abanyeshuri kwacakira abanyeshuri turacabakira hama Feruje mbere nayiba hari 21 minutes 21 minutes Muyemanda yishira kuri 28 umusigaye ndayiva kuri 30 noneho baracansaba ngo nongeze imwanya wagiye widoza kabisa narabibonye uri muri bake bariko baratanga ama episode abantu kabaha umwanya munini bakaraba bisanzwe rero naje gusangira ko mwene muntu atanyuko
inda ni munyakirira ibyo Readari sana Esther Niyonzima atayawe mashugwe menshi kuri Feruje kabisa pe ati hama nta kuntu woza urayisohora kabiri mu ndwi byoba byiza gusumba turayikunda fo ico nishoshoboka bitewe n'amapartenariat iyo jya film ifise ifise partenariat zibiri harahandi hantu bwizwa kwanza guca byo rese no bivyora kuko kandi navyo binyungukira kurutsa wanashaka na YouTube naco gituma ndababwira ngo mwe namwe kugira rero izo ziraza kabiri mwitegure kuriha mwitegure kuzamuratanga pana YouTube ni kurira aba filme hanyuma uburyo bwo kuriha buzoba buri clear hama mu nteze imbere nyene ndayiba mushaka nzonayibana kane uyu ni movie machine umuhaye umwanya ukamuha n'uburyo nahisemo gukora amafilme urayafyatura kabisa witwa Emeline Tuyishime asa n'ore yabajije hejuru ikibazo ntibuka neza mbwa yabananije avuga ngo canke dufise connection tukayiteresha ariko aravuga ibintu byaraba filme izoca itangira gukora ni app atagisabwe muduhe umuco kuko turakunda ibikorwa vyiwe kandi akomeze aduha bishasha ntacika intege ariko rebaza ngo umuntu ngo downloadinze iyi app yaraba filme agace girane ngo gace tangira kuzirabiramwe araza kubandanya yinjiri atanga kuvuga we amamega office urateresharge app tuzobisigura neza ariko kana kimusobanuro uzoteresharge application kuko uteresharge WhatsApp application ifise indimi default iri mu Kirundi ubwo niko rurimi par défaut iri mu Kirundi byose uzobibona peut-être zogera na ntuze na systeme ya sensibilisation kugira ngo bamenye ubugikora ariko iroroshi cyane urinjira muri hoja kwa limikashi urabona winjiramwe ari birundi nyene gira ukufyo ndari nefyo ndayi bakakwereka ibihari byose nta bindi bintu uzosabwa uretse ko hari ahantu bazokubwira uri ucuri ukoresheje limikashi hamuce winjira wirabira amafilme ko wishakira kabisa bazosanga iyo meshi canke hazoba hari filme ibigezweho mu kuvuga ngo tikuno kwezi izirizo kuzibona utaranariha uzozibona n'amatirera yazo zoba hari hanyuma uhitemwo kuriha rero uburyo bwo kuriha tuzo highlightinga buzomenyekana ariko inyuma ya conference kubera ko hariho security saba ko namwe hano ujya muracivuge Reatari uwitwa Languide Sheila yavuze ngo turamukumbuye cyane naze tube turiga mu mpera amashugwe diko nibaza ko mwize pe teacher ari we coach yari yaje kandi yampaye umwanya ukwiye namufashe pe uwitwa Emeline Tuyishime uze umutubwirire ko tumukunda hama aduha umuco ingene dushobora kugura iyo option canke yalaba films kuko nitwabitahuye neza none kubakoresha wifi tuzoyigura gute iki kintu je nibaza ko wagihighlightinze kandi muhumure turacafise igihe kinini nyangiye noneho kuzandaza ku ma media cyane kugira ngo buri kintu cyose ngene ndagiclearinga kuko nico njerwe ndi brand ambassador so ngomba gutuma mutahura ariko icambere banza mumenye kihari munabwira abandi kihari mumenye kihari hanyuma sikera mu kwa kabiri dutangure ne tuvyinjiremo neza kuko no muri tiko turayivuga utayibona utayifise muri telefone yawe hari ibintu datahura neza ariko for the meantime kuba turagumije ibi kuri no muntu yitwa Giheko uyu ngo numu analyst numu director kandi ari mu gisata yabajije ngo uramutubariza ko azi Giheko yabajije ibintu bitatu tuze twishura kimwe umuntu yitwa Giheko ngo uramuzi oya ntawe nzi kabisa Giheko nawe kiresa cyase ko ndamubeshe yego nukuri ndikore igini nkengeze nacuze ati kiretse ashatse ko ndamubeshe vuga kwemera ko muzi coba ari kinyomure nangenda ndamubeshe bro sinzi ibindi ko biza kubona kweza bango niyaba amuzi uramubaza atumuzi kwiki niki wo muhanura muri kariyere yiwe byo byose biburijwemo kubera ko witwa Giheko ntawuzi ariko ikiboneka cyo ariko kumubwira niba ari muri kariyere simpa kandi ndeko kumenya uretse ko no kukumenya burya nta n'ikintu kinini nyabyo byo nafasha ahubwo kumenya ibikorwa bya niba uri muri kariyere je izina ry'umuntu amazina umuntu wese afite izina man nta n'umuntu agomba kwibohera kumenya izina ry'umuntu ahubwo product iziyo ico no guhanura ni kimwe nubwo ntazi ibyo ukora niba uri mu mwuga wawe kora cyane utera imbere kore vyiza wige cyane uhige kwiga je burya impanuro nkunda guha abantu ni
niba ukora umwuga higa no kuwiga cyane kurushaho niba hari n'ivyuzi higa no kuvyiga cyane kurushaho kuko twe turi muri kariyeri iri kiratera imbere ku muvuduko kuburyo je nagenda nabwira nk'umuntu wese ari muri sinema numara ukwezi ata bintu wize muri sinema bagusize kera wowe urashaje urumutama bisaba ko umuntu aguma aronumvira yongera ko ibindi bishasha buri jewe nakubwira ko ari everyday ntukararutiza ikintu ntukararutiza ikintu kubera ko wowe uteba kuvyiga byo bintu biteba gusohoka wewe uza kwishitura uri kurashwana n'abantu ariko rakubwira ngo ikisicu ngikisicu n'imyaka ndagikoze iyo myaka ugikoze niyo myaka wasubiye inyuma kuko iyo myaka yose ugikoze hari ibindi bintu byaje utigeze umenya isi rero uwo nyagiheko nundi muntu wese akora ivyo bintu ya numva ari impanuro rusange birumvikana cyane yana y'umusa twarkumva tutokurekura yamara tukurekuruze gukina na wa mukobwa mubana agoye ku gasitro winywere amateka y'ubu yakoze wakoze kuza sesha ujya ni mu gikina kanjenje nuko kwina kimwe kim naco kiguha yaracimanye umuntu yaguhaye umutima ubugishaka ikindi igiki kindi urupfu kwiwe oya bandanya guye ku munezero umusore wacu tubanaye tumubona ameze neza kuko niba mubona nsora twenga nuko wa mu best friend we babameranye neza for real kandi nibaza yuko sukubyinjiramwe cyane ariko nuko udakunda gushira umugane wawe ibintu byinshi ahabona ariko nzi yuko ari umuntu afise ukuboko kunini aterera ndanakikubarira uriya niryo shiga ryanje mu bintu byose mubona ngerako ndabimukesha nico narimbuze kuko nsuri inyuma mvuga ibanga niwe muntu wenyene nahanuje mbere yuko nzamwe ibi bintu hajya niko bimeze ndabitrying ngaragira namubwira ngo ikintu nzokoma ndakivuga coco sibanga rinini kugira hatazogira n'umuntu avyiyitirira namubwiye nti I can feel movies are calling me now yishuye ngo follow it kurikira indoto kurikira iryojwe bandabigiye nuno munsi rukundo turagutahije kuri Diko Entertainment Nikurakoze cyane wakoze kuza kabisa ubutumwa bwishuba wabutanze dusubire cyane kuri no project nibaza ko turaza kongera duhure mu buryo bwagutse nimba amakamera za kuba yakije abarundi babandanye bamenya byinshi ndakwipfurize isha nihigwe mu bikorwa vyawe ubandanye umureka bigende neza nkumwe mu bantu bitavye umuhamagaro koko urakoze cyane Diko urakoze cyane hanyuma tubandanye natwe duterana imbere hama ndagwamagarira no kwiyumviririza akantu kitwa Colorful Generation surakazi na ka album album sinamamaje ariko ndanje ndumufana kugiye utanaturembiye numvise bye bye utugubita akantu mene reka wewe nguye utaza gukira amafilm ariko buri muririmbyi ndacashaka icatuma imisi komeza kwicuma ni nayo mpamvu ituma kungwa nyaru kwivuna movies ndacaguha umwe wumva ndacaguha inyandiko ndacandika yuhu bye Diko Entertainment.